sinzigera mpengeshanya na rimwe gusabira abisirayeli umugisha, gusabira abarundi umugisha, naho nosigara ndi jenyene nzoguma ndirira Imana gushika umunsi nakubonye mu gitabo. Imana yambwiye ngo muri ino ndwi iyi turangije, Imana ishizeho urugabano rw'ingorane. Bariyeri yose yari imbere yabo. Yakuvuga ati Imana yakuyeho bariyeri cyangwa ntabyo wumva we? Wumva ko bariyeri z'Imana kuririmba indirimbo ngo Imana yatubwiye ngo iyi ndirimbo niza kutugana ikimazi cyose twasengeye mu matora, twasengeye mu bito, twasengeye no muri kampani. Uyu munsi ku itariki ya mbere, umuntu wa mbere uyu munsi ikimenyetso cyamaze kuja. Umunsi Yosefu ahaguruka muri Egiputa, umutima wa Farawo ugashima icyo Yosefu yakoze. Yosefu ingorane zaciye zirangira iyo munsi. Ariko gusengera igihugu no gusengera abagabo urugendo utuma wiyibagira ariko wowe ukabibuka. Uyu mwaka Imana igira ijabutse Uburundi urundi rwego. Bamwise amafaranga mu maboko mfite amafaranga birekana rwanje nayahita. Ese ikibazo cy'amahera mutere ikibazo cyo gusengera Imana uragaheza kiko.
cacu dusengere umunsi w'amatora dusengere ab'Imana dushaho ikimenyetso kandi guhera uyu munsi Imana ije ku murongo igihe cyo ku centre ya election yose ahazobera hose akazu k'itora Imana izoshireho marayika umutima wose uzokwitoza Imana iwugendere kugira ngo ibizova mu matora azovyemere nk'uko Imana ariyo yabikoze izina rya Yesu kandi amahanga yose azabona igitangaza mu Burundi kizotuma twizigirwa imbere y'amahanga yose imbere y'indimi zose imbere y'imiryango yose inzego za leta zateguye amatora ubona azozigendere wese azomwigishe uko azobihagararamwo ingene azobihagararira kandi Imana izobikora ishobora gukora ibirenge ivyo ibyo dusaba uhoraho mwami wacu Mana y'ijuru n'isi Mana wakoze ibihambaye mu Burundi muri kahise k'igihugu wakoze ibihambaye twarabibonye muri kubu k'igihugu uri kurakora ibihambaye twarabibonye izina rya Yesu waragendereye inzego z'igihugu baguha ikibanza ca mbere mu Burundi uri Imana iganje niyo mpamvu y'indirimbo mwami mw'izina rya Yesu yashitse mu mutima wawe ngo tuyiririmbe nk'abaherezi izina rya Yesu aba ni babungere bari hano izindi za nzego za leta ziri hano aba ni ba bene gihugu bari ngaha aba nabo bazokwitoza kandi aba nabo bazobatora izina rya Yesu turavuze ngo uyu munsi ushire ikimenyetso ku bantu bawe izina rya Yesu abuzorobanura kuganza abuzoha icubahiro nka Mariya abuzokorera igitangaza gikomeye turahagaze n'amajwi yacu turirimba haleluya tuzoririmba muri wa munsi tugushima amatora amaze kurangira amaze kwirobanurira bukombe izina rya Yesu bose babireba bashinga amateka uzorobanura bagenzuza amateka uzorobanura abayobozi b'amakomine uzorobanura mbere n'abahanuzi b'imitumba uzorobanura kuko wamubikora abari kuzobikora Mana turasabye umugisha wose n'izina rya Yesu ube kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu wagize kizigenza mu izina rya Yesu ube ku nama nshinga amateka aho wateguriye gutegura ibikorwa ube ku nama nkenguza amateka izina rya Yesu uwashiguriye mwami gutegura ibikorwa azotegura abasubirizi uzobe gucegera c'umukuru w'igihugu izina rya Yesu uzobe ku mushikiranganji wa mbere wa leta izina rya Yesu uzobe kuri ombudsman w'i Burundi izina rya Yesu uzobe mu nzego zizohagarariye amatora sengeye perezida wa Seni izina rya Yesu n'abari mu masepi n'amasesi bahagarariye nyakubahwa uzovuga ijambo rya nyuma isi yose iceceke izina rya Yesu turafashe mpira abadayimoni bawukoze rya Yesu turavuze ngo ico gihe nyakubahwa abarundi bose n'abarundikazi maze bakomera amashi icarimwe rya Yesu turavuze ngo vision national Mana yiyunguru kugira kandi kugura amarembo y'abadandaza izina rya Yesu uyu munsi Mana aba bose bakoraniye hano biboneye ibyo uri kurakora izina rya Yesu maze babivyabona ibitangazo bakoreye abisirayeli rya Yesu turasengera abadandaza n'abagwizatunga abahamagariye kuba mu gihugu uyu mwaka ubugurura imbibe amahanga yose kugira neza kw'Imana izina rya Yesu umunyanazareti
bwira mugenzi wawe ngo iby'Imana igiye gukorera bizokurikirwa n'impundu z'abantu. Thank you.